From men's classic cuts to chic and trendy outfits for women and unisex options for everyone in between. Our collection speaks to every style and every identity. Every design is crafted with the Ekijo spirit, empowering, nuko tugaruke mugambo bw'igano novuga ko cyacu kuno munsi nabwiye ko ntuza kuba tatanu kurateba nashaka tugenda twinje makuru vaye karavuga kuno munsi novuga ngo duhera mu gwino vuga ngo nta mu rugamba akora kina ku mugoroba wejo igihe cy'isatatu akora kina mu gihugu ca Kenya nta mu rugamba novuga akora ashobora kuba baratsinzwe tushye kuri 2 ku busi novuga ngo vyatsinzwe ko n'igitsina novuga ngo ca penalty abantu batakwimva ati mbega nta mu rugamba zizaza kuba ziko ziragana hehe bizaza kuba bigenda gute ariko nta mpano vuga mu ngamba ku munsi weje ko barakina na kiri ca Gambia ibyo bitsindo biri kubusa abantu bariko baravuga ngo mbega nta mu rugamba zizakuba zigenza neza zizakugenda gute ariko dakurangira vuga ngo nta mu rugamba zitsinzwe kino vuga ku munsi wejo wakangaye ku munsi wejo wa kabiri hano vuga ngo inta mu rugamba zasindishije kuri 2 kubusa harimo wanashaka gitsindo cyo kuri penalty ukaza kubigaragara mu bindi bitsindo vya kubira yatsingwa novuga ngo ku munsi wejo ko byagaragara ko nta mu rugamba basa no ko bamaze kwikora narushwa ariko abantu bavuga bati mbeza kugenda gute nta mu rugamba rero bisoko gambere kirabakiye mugari bivaye no kibuka cyabitayeho kiramera neza badakwakira mu gihugu ca Kenya nibitsindo vyatsinzwe kuri penalty 34 witwa Fadera mu kandi ku 76 witwa Ebu Adams yatsinze igitsindo ku 76 match kurangira ari bitsindo 2 kubusa nta mu rugamba bwana Patrick bagize inkino cya kuri 2 yuca Kenya batsinze igitsindo kimwe kubusa ku munsi wejo Gambia batsinze igitsindo 2 kubusa bigaragara ko wanashaka no kuri Karasema ino ntama mu rugamba canke no mu guseka ntama mu rugamba badako bisanga mu kibano nuvuga ngo ca kane mata ishika kuri 10 mu gihe Cote d'Ivoire yamaze kubasigana mata nyene ashaka 20 difise 20 na mu rugamba no zibiri tuduze ku rukino ku munsi wejo batsinze 2 kubusa twumva ko vyagenze gute intama mu rugamba byo bavyankiye byagenze nabi nyene rusange n'ibintu vyumvikana vyagenze nabi kubera ko vyagenze kanatsinda nkuko ibintu atamuntu numwe yari yiteze ko biza kugenda muri burya buryo ahanini je sinkunze kuraba kuri rezitarasha cyane muri kino gihe turiko tuvuga ngo turiko turategura aho ahanini ndaza nkihweza nivyo rezilita ni kimwe mu bintu ushobora guca ko nkanaliza ariko mugabo muri rusange ikintu ca mbere umuntu araba ni ivyo twakoze mu kibuga vyabaye ibintu bimeze gute mu bisanzwe ndabivugira hamwe na match ya mbere ya Cote d'Ivoire kubera ko ni match zikinywe nabango mu minsi mikenya isa niyibangabanganywe mugabo zose zifise isobanuro zimwe kandi canke ivyo twipfuza kugera ko bimwe kubera ko twavuga ngo twifuza kubona equipe nationale namba mu rugamba zikoze bino twifuza kubona equipe nationale namba mu rugamba zigeze hano canke se zitwaye kuno gukurikira twashaka kubona equipe nationale y'u Burundi novuga ngo yerekana ishusho nziza mu kibuga yerekana kandi ko ari equipe novuga ngo ifise ibintu yipfuza canke se ishobora kutugezako nk'umugwi canke abakoze umugwi sirikare canke abakoze umupira w'amaguru twifuza kubona urukino rwiza twifuza kubona inyubako zo gusatira zo gukinira hagati zo gukina muri defense tukifuza kubibona muri zino nkino zose twari zibira ari ku rukino rwa Cote d'Ivoire ndetse no ku rukino rwa Gambia ku rukino rwa Cote d'Ivoire zitasimbi oya zitasimbi kuri Cote d'Ivoire ntabwo ari zitambi na gato bari simbi kabisa ari kuri Gambia naho ho yutsindo 2 zitasimbi kwa Cote d'Ivoire mugabo ivyakinywe mu kibuga n'ubwizo zitazabonetsemo ntivyari byiza twabonye equipe nationale y'u Burundi kina ivyajemo gusa rukuzibira kandi turabizi neza ngo equipe zizibira irazibira mugabo kabona ngo igifise initiative na tentative zo kugira gute cyo kugerageza kuduka rero iyo tunabigerageje nivyo twagerageje ukabona yuko vyanse nibaze ko twanagerageje nk'inconga 3 canke 4 tukuduga imbere y'izamu rya Cote d'Ivoire mugabo ukabona yuko biriko biranka iyo tubigerageje mugabo ukabona ngo kugerageza kwacu kwapfuye twasatiriwe kugeza ku kanyuma shane nko mu gice cyambere atakina kibe turiko turakora twasa naho menga ibintu turiko turakina no kuzibira gusa hanyuma turindire ko igice cyambere kirangira rero kuba dukina mugabo ukabona ngo nta tentative zo kugerageza gushika imbere kugira ngo dusatire equipe turiko duhura nazo ni kibazo gikomeye ni ibintu bitwereka ngo rezita nivyo mwazirose mugabo mwagiye gukinira gutsindwa canke kunganya ibiroje ku bwanje muri equipe iri kwirategurwa canke se iri kwirategura kuja gukina higanwa itari kwirondera inota rimwe kugira ngo yitware neza muri iryo higanwa gusa bano mvumenga ni ikintu kitameze neza cane gose hanyuma kandi navuga ko aciye ngaruka ku rukino rwa Gambia kwa rukino nivyo twavuga ngo ubwa mbere twaratinye equipe nationale ya Cote d'Ivoire champion d'Afrique turavuga ngo twari dufise ubwoba bw'ivyo bashobora kudukorera mu gihe tworekura match tukaja gusatira ariko match ya Gambia nayo
eske Gambe nayo yari equipe twavuga ngo twari twipfuza ku canke se yari equipe yari ifise ubwo bushobozi bwo kudukora kwanyuma ikadutsinda. Nibaza ko ikintu cyo kuja mu kibuga dutinda hagati mu kibuga gacu usanga nta cohesion ihari, imyiteguro na mike twakoze kubera ko ni equipe nationale itarose umwanya munini wo kuja gutegurira muri kike gihugu ca Kenya hanyuma baje gukina urukino bameze neza. Ibi bintu nivyo bintu biri kubera dusubiza inyuma. Je ku bwanje novuga ngo match twari dutsinzwe ubwa mbere na mbere twayitsinzwe kubera iki? Kubera ko abakinyi twari ko turakinisha barabakinyi umenga ntashaka bafise. Hari umugabo yabivuze mu legende wa equipe nationale baravuga ngo ya wavuze nabi bareke bakine bareke bagira iki. Mugabo vyiza nuko bimwe tubivuga kugira ngo bikosore. Niko bimeze. Ibintu bimwe none nk'ubu twinjiye mu kibuga dukina dutinya hanyuma counter attack turiko turakina nizishika amapasi dutera ntashika mu kibuga nta kwihata gukomeye kuriko kuraboneka. Eske duce tuza dutera amashuga tuvuge ngo ibintu bikuragenda neza nationale ni sawa reka turindire kugira ngo baze baduhe performance nziza. Rero ku bwanje navuga ngo birakwiye ko tuza turavuga hanyuma kandi no muri equipe nationale bakaraba utuntu tumwe tugakosorwa kugira ngo imyiteguro bwa mbere na mbere imanzi b'imbere yuko tujya gukina ama match twamanje kwitegura bihagije hanyuma tujye gukina tutamaramara. Rero ku bwanje navuga ngo twatsinzwe ariko ku gutsindwa kwacu kwabaye ikintu nuvuga ngo kitari ciza kitwereka ngo hari ibintu byinshi tugifise byo gutegura kugira ngo tugere kuri ryahangiro ryo kuzogina igikombe ca CAN tumeze neza cyane gose. Houston nta mu rugamba basinze urukino rwa kabiri nyuma yo gutsindwa na Kenya igitsindo kimwe ku busa. Ku munsi w'ejo baragarutse batsinda igihugu ca Gambia abarundi bose bavuga bati wanashaka mu gihugu ca Kenya ko ari n'igihugu bavuga ngo gisanga kihurikiyemwe abakinyi cyangwa ko abakunzi b'inta mu rugamba cyangwa abarundi benshi ti inta mu rugamba nawe no mwerekanye urukino abantu bakavuga ngo bareka urukino rwiza ku rukino rwa Cote d'Ivoire ati kuri uwo munsi naho turitega yuko dushaka kubona inta mu rugamba niburi basi barose atatu kugira ngo babane bagwana n'abatoronka igikombe rino tege yokina igikombe cise mu rugamba basi bafe barangiza neza baronka amatashika kuri niburi 13 mbwa ku munsi w'inta mu rugamba batsindwa itsindo 2 ku busa kandi bari biteze ko inta mu rugamba banashaka rizotsinda. Uru rugendo rw'inta mu rugamba rwa Patrick Sangwa ubwo niho hagera ko dushobora kuba tumujije tuvuga ngo wewe Patrick Sangwa mu nkino 8 maze kuturonka nkino maze gutsinda inkino 2 ati nawe tutaye ko tukubona mu kumengo harimo akana. Nizera yuko benshi tuzi yuko Intamba mu rugamba ni equipe ikirategurwa ntitwiharure ku rugero novuga yuko ari urugero runini twadusanze tuyizi ko tuyizi iri ku rugero novuga ati rudashimishije cyane ku buryo twoza duhagaze tuvuga ati Intamba mu rugamba rafise amahirwe menshi yo gushobora gutsinda Cote d'Ivoire cyangwa rafise amahirwe menshi yo kuza bagatsinda Gambia nkuko kumbure bashoboye ko banatsinda Seychelles ariko twiteze Intamba mu rugamba icyo twari twiteze ku Intamba mu rugamba n'umukino mwiza gusumba kuza gutsinda nico twari twiteze igituma rero novuga ati twohaguruka tukavuga canke benshi baraza bakerekana gashavu inyuma y'inkino 2 Intamba mu rugamba maze kirakina nuko batigeze babona urukino rwiza. Sinovuga ati ngo nuko batabonye insinzi kuko byari bigoye kuza ukaronka insinzi imbere ya Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire yeko duterana 3 tukavuga duti twatsinze neza cyane kibazo. Ariko icyo twari dukeneye cyane gusumba ikindi nuko twari dukeneye kubona wa mukino mwiza tubona ati Intamba mu rugamba yateye intambwe mu mikinire ariko ibyo navyo tugize tunabona. Rero tuza gutangazwa n'imbere ya Gambia wowe basi navuga ati nagashavu twaronse kuri Cote d'Ivoire kugira ngo hari byinshi twabwiriwe imbere y'urukino rwa Cote d'Ivoire kumbura abakinyi bameze uku nibaze ko benshi rero bagize ico bize ko baronkeye isomo kuba nimba umurigende yaraza akavuga ati uno musi twaronka babakinyi bashobora guhagarara amagabo akagwanira igihugu baracafise ubwoba urumva ivyo byari kuba muri bimwe dushobora kumva kugira ngo tuzoze kwidefanda cyangwa tuzoze kwikosora ku rugendo rukurikira ariko ku rugendo rukurikira byagiye kuvyara bya bindi nyene kanatsinda tuza no kwatsindirwa ibitsero bigera kuri 2 novuga ati rero ivyo ni ibintu biko ratwereka yuko Intamba mu rugamba vraiment na cacize twari dufise yuko ico Sangwa Patrick tuzomutuma ariko uzisanga muri CAN ya 2027 gitangwe no kuba kinatakara hariya mu nkino 8 maze gutsinda 2 gusa urumva n'izindi zose uri kuratsindwa mbere ugatsindwa utana convince ega rero gutsindwa wakinye ukavuga ati yatsinzwe ariko yari yaki nta natire cadre nimwe igiteboneka ku munsi wewe ariko nta mu rugamba ukatsindwa na Cote d'Ivoire nta ruhara namwe werekanye imbere mu busatirizi canke hagati mu kibuga ego Gambia nayo nyene iraje gutambiye kumuvyimba kujya nyene vraiment ngaho n'icizere twebwe mu Barundi camaze kuba kinatakara
ya nuko kabisa bimeze ko nta mu rugano ruvuga ngo bako baragerageza kuba bakina urukino ruvuga ngo rwa Gambia bakina ku munsi w'ejo mu gihugu ca Kenya bizakuranga ibitsino ruvuga ngo bishika kuri 2 ku busa vy'igihugu ca Gambia. Rero tuva wanashaka mu gihugu cacu cy'u Burundi tuvuga mu makuru vaye karagiba atandukanye tuja muri equipe yitwa Real Madrid. Ni equipe Real Madrid nayo no vuga kugeza muri kano kanya yamaze kubimenyesha yuko France Football ikiyategura rino Ballon d'Or biko yatekanye ko nashaka ko ikiyagereza kuba yerekana ko ari Ballon d'Or yashoye kuba yimwa witwa Vinicius Junior. Bigaragara ko witwa Vinicius Junior yaragaragaza ko bamengo ni gwera imerita ariko iza guhabwa witwa Rodri. Rero ngo muri equipe nuvuga ngo ya Real Madrid yaba guhera ku muyobozi wabo ndavuga Florentino Perez zana n'abasangwe bajejwe kuba barongora iyo equipe Real Madrid zana staff ya equipe Real Madrid zana abakinyi nta mukinyi numwe azoja kuba aja wanashaka mu birori nuvuga ngo vya football cyangwa na France Football itangwa itangwa mu Faransa. Nino equipe Real Madrid yamaze kuba